bakunzi b'ibiganiro byacu turabaramukije, amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi nashaka kubaganiriza ku kintu cerekeye inkwano. Rero nabazaniye umutumire, sindi jenyene uwu munsi, nashaka yuko tumwakira. Amahoro neza umutumire wacu. Amahoro neza. Murakomeye? Amahoro n'ukuri turashima Imana. Aho ni vyiza cane. Twashaka imbere yuko dutangura ikiganiro mwidondore, mwibwire abatumire. Jo nitwa Ikimuka Distance, umuvyeyi n'umukukuruke, amaze gusaba abana. Yego. Ni ukuvuga ko ivy'inkwano mfise nabizi ko mbere no kuja gusaba ndamubari abamaze kuja abamaze kuntuma kuja kubasaba n'ahungu wanje gaja gusabisha. Yego. None mwotubwira ico mwebwe mwiyumvira ku nkwano? Ikomeye inkwano, ntawe uvuga inkwano anje kuvuga urugo. Iminsi yose abatanga inkwano baba bagamije kubaka urugo canke kubakira abana babo. Urugo rero twogereranye twofata kandi nk'umuryango, kuko umuntu yuba agomba kugira umuryango. Urugo rero cyangwa umuryango bigizwe n'abantu babiri. Ubwa mbere kumbure Imana ibafashije bakazorondoka ukaba umuryango ukwiriye wuzuye. Abo bantu babiri ni umugabo n'umugore. Umugabo akaba ariwe yitwa umutwe w'urugo, hanyuma umugore akitwa inarugo. Reka rero kubera yuko ntushobora kuvuga inkwano ata mugore cyangwa umugeni cyangwa umukobwa arimwo, reka tanze turabire hamwe ico arico umuinarugo. Mbere yuko aza mu rugo baramwita umugeni, bavuga gusaba amwita, bakavuga ko bagiye gusaba umugore kuko aba yimirije kuva umugore, bakamwita umufasha canke mbere bakamwita ingabire. Ingabire kuko uja gusaba avuga yuko agiye kugabana. Iryo jambo ingabire, iryo zina ingabire ni rya cane rwose kuko ni rya kera. Ni rya kera kuko umuntu wa mbere yabanje kugabana umugore ni Adamu. Ni ingabire kuko Adamu wo muri Bibiliya, uwo muri Bibiliya mu kigabane ca kabiri c'Isirayeli, aho Imana yamugabira Eva, na Imana yamusavye, nico gituma ari ingabire. kandi jambo ry'Imana rivuga ko yashimye cane rwose, yaranatangaye rwose abonye iyo ngabire Imana imuhaye. Inkwano rero kandi ifise iyindi nsiguro nayo rifata muri Bibiliya, aho yitwa nk'indishi. Ivyo tubisanga naho nyene mu gitabo c'Amamuko, ikigabane ca 34 akarongo k'12, aho umuhungu umusore yitwa Sikemu we Hamori yafashe kuvu umukobwa wa Yakobo yitwa Dina,
abasaza be barababara, umuryango urashavura rwose. Hanyuma Amori rero akaza gusabira umuhungu wiwe avuga ati ibyo musaba byose turabibaha, ariko uwo muhungu wanje yakunze umukobwa wanyu muduhe ari kumbera umukazana. Ni ukuvuga rero ngaho abo nibo inkwano yiswe yitiranwa n'indishi, kuko niko byagenda icyo gihe. Iyindi si inkwano indishe ni ingwati. Ingwati aho yafatwa nk'ingwate mu bihugu bya buraya cyane cyane, aho umugabo cyangwa umuryango wabyaye umuhungu wajya gusaba umugeni, umuhungu yagumye akaba ari utanga. umuhungu yakunze umukobwa akamwereka ababyeyi kugira babumuhe, kugira bamuhe uwo mukobwa. Ababyeyi b'umukobwa nibo baha amafaranga cyangwa bakatanga ikiguzi aricyo bise ingwati. Baratanga ibintu bakaha umuhungu cyangwa se w'umuhungu kugira ngo azobafatire neza umukobwa. Abiwabo w'umukobwa rero nibo bakwa umuhungu, twabivuga nk'uko nibo bakwa umuhungu. Ubwaho rero nicyo gituma ndayita ingwate, kuko uvuga bati ufatira neza umukobwa, ukaramuka umufashe nabi cyangwa ukamwirukana, ibyo tuguhaye tubiriha uzobisubiza. Urumva nicyo gituma yitwa ingwate. Hanyuma rero iyindi siguro y'ihano gashimwe. Agashimwe katangwa n'ababyeyi b'umuhungu bagaha ababyeyi b'umukobwa, kandi byaba ku buryo mfise. Ibyo nibo ngaho bashaka amahise ku Burundi, aho ntiyashobora gukwa inka cyangwa igitungwa gitoyi naho yaba inkoko, cyangwa kikaba igikoresho nk'isuka. Reka mbere n'ubudede ngo barabutanga. Ubuki? Ubudede. None hari uwo wowe uzi wewe yakoye inkoko canke ubwo budede? Urumva tuvyumva muri kahise. Tuvyumva muri kahise bariko barabisigura abakurambere ko babivuga. Sinovuga ngo narabibonye n'amaso jewe, ariko nariko arakora amatohoza kugira yuko vyabayeho. Hanyuma ikindi nuko si ababyeyi b'umukobwa bacira ibyo bamuha. Umuntu yatanga igice afise agiye gusaba uwo mugeni. Byava ku buryo aronse, ku buryo afite, kuko birumvika yuko ari ababyeyi b'umukobwa bagiye gucira, wababwira ngo ugiye ku isoko bashoye. hanyuma rero buke rero ibintu byagiye birahinduka, ugaca usanga iyo nkano yiswe ikiguzi.
yofatwa nk'ikiguzi canke igiciro mu gihe izacika canke mu biriho aho ababyeyi b'umukobwa bavuga ati mutazanye inka zishwe zitatu ati mutazanye inka 4 canke 3 ego canke igiciro cyazo amafaranga angana dufite ari dufate bavuga nk'inka zitu batamuza miliyoni 6 bakambero bati zikarizo ntibikunda nta mwana wacu tubaha yego nuko byari bimeze kandi no muri ibi bihe birahari aho rero ubu bimeze gute bacira ibyo ntubu naho bimeze gute navuze yuko ibyo bishobora kuba biri muri kare katara ka kera rwose ariko ubu ntawe vuga yuko bose ariko babigenza ariko biriho kuko ababyeyi b'umukobwa baca batangura kwiyumvira ngo mbega nta kibazo azoza kumusabiramo bagaca bibwira indimano bazoha igihe bazohaje umuryango uzoba batumiwe yego eka mbere n'abantu bazoba baherekeje umuryango w'umuhungu baje gusa baje muri ubwo bita mu munsi mukuru wo gusaba mugeni yego ariho bazanye iyo nkwano nyene canke bakaba bayitanze imbere kugira ngo bategure gusa bakabibaza bati none mbega ivyo vyose tuzobikoresha uburyo dukuye hehe ugaca usanga rero bariko babituma uwo muhungu kabwira umukobwa bati bwira umuhungu ayo mafaranga canke ariko bitogenda yego gutyo rero mbaza ko inkurikizi zavyo ari nyinshi nta bintu byarazimvye kumbe canke abavyeyi biwe nta buryo bari basanzwe bitegekanije bafise ugasanga rero ni ingorane yego nibaza yuko ingorane bijanye kumbure ni kuko n'izindi nkurikizi niza ko coba ikindi kiganiro urakoze cyane kutuganiriza uratubwiye yuko inkwano zitangwa ubu unye abiwabo w'umukobwa usanga bafise inkwano bifuza ugasanga bifuza amafaranga canke inka hanyuma kandi uwo muhungu akaba ari we abirondera ugasanga biragize n'inkurikizi nibaze yuko nitwabahamagara kugira ngo mutubwire nk'izo nkurikizi izo arizo ku muryango w'urwo rugo rushasha canke ku mibano y'abo bageni sinzi inkurikizi bigira ngira ngo uzoheza wewe nyene utubarire tukaba tugushimiye cyane ku kuntu udusiguriye inkwano ico bakwa kera
n'ingene bakwa ubuye egome. Hama turagushimiye cane mutumire wacu Dismas, Imana iguhezagire, wakoze cane, ariko nagomba ugende utekereye akajambo kuri abo bavyeyi basaba inkwano canke kuri abo bahungu bazisabwa. Bumva hari akajambo wotekerera abo bantu imbere yuko utubwira inkurikizi z'ivyo vyose, canke abatwumvirije hari akandi kajambo wumva wobabwira? Murakoze cyane naryo ndakengurutse ko mwaritumiye. Twavuze yuko kumbure inkurikizi zavyo zo kwinjira nido hanyuma, ariko nagomba abasabwa izo nkwano canke zisaba akajambo kamwe gusa, nuko bomenya yuko ibintu bigenda birahinduka. Nivyo kugumana umuco, umuco wa basokuru, nivyo si bibi, ariko ko imico ihinduka bivanye n'ibihe turimo. Urakoze cane. Ibihe turimo ibintu novuga nti imiryango yakuze, abantu b'abezi, bikaba ibiciro. Kera umuntu yakorera urubanza rwo gupfa mu rugo iwe, ariko urabona ntibigikunda kumbure mu gihe ahandi babikorera hazimvye, kandi amaronko nibaza yuko atari umuntu yoja arashira imbere, ari ugushira imbere ku kwabango, ari ugushira imbere iki abana babo. Nawe nagomba kugeza uno munsi, nkuko mubivuze, tuzoheza tubandanye tubinoganza, hanyuma nasubiye kubakengurukira kandi ndakengurukira n'abakumvirije cyangwa bazotwumviriza. Murakoze, Imana ibayahezagire. Murakoze cane, Imana iguhezagire nawe. Kaze ikindi gihe kugira ngo tubarire inkurikizi zingene uko kuntu inkwano zitunganijwe. Hama abakunzi b'ikiganiro cacu, turabasezeye, mugire umunsi mwiza, naho ubutaha.